Arak Shagre. Akikimbia utamutoa wapi? Dabo tushaka kumenya iganda vy'ukuri arayifise ku ruhande rwawe kubiza. Arafise iganda neza ari yubungenze. Zikosa kubivugira ha mu bantu kumugaragara kuri réseaux sociaux. Yes, kuri réseaux sociaux. Kubera ko urumva ni vie privée. Kuvuga ngo nabikoze nabizi tugusa uyu munsi dukora video ya Igwe. Je na Bauden duhejeje twarinjiye horo tu turasoma akarkor aturataha. Umeze neza, je ndameze fresh ndakomeye nkuko mubibona amagara ayifashe neza cyane. Turi ku masaha ya saa 9 amasaha yo mu Burundi abari ahandi mu abarire sinzi uko mudukwigirana aho muba muri hose n'amasaha muri ko turabahaye mwaramutse cyangwa mwiriwe. Nkuko mubizi rero jewe ngendera ahari utubazo, ahari ibyiza, ahari ibivugwa hose tukahakorera. Sister ni sawa, ndakubaze gato. Ndakubaze gatoya. Nikuulize kidogo. Sawa acha basi. Wataka asieni mwambie. Nkuko mubizi rero hari umuhungu w'umuririmbyi twa Titusi. Mwarabibonye bivuga ko yateye Inda umukobwa nimba yitwa nde Kercy Umuhungu. Rero camvuga ati je sinovyihanganira ariko kandi mwarabibonye kuri Isaa Tv. Zikananje ndabarondere menye vyinshi. Camubimenya no muvumbura cameraman. Tugende buke adukubita agira iki fine tu. Kumana natwe rero. Turabire gatoya. Ni sawa? Meze neza. Twe turabagende. Karibu. Hano yaduteguje. Hodi. Ni sawa? Titusi. Meze neza. Ingia Arak Shagre. Akikimbia utamutoa wapi? Umviriza leo man. Onesha na huyu kwanza. Baba vipi? Fresh lakini. Umviriza gatowe. Mwe muratera madam mukaza mutubona mugaca mwiruka. Iyi ngo kwanza mutu. Iyi ngo rero gatoya bivuge ko tanda mwateye ingo. Ngo wewe warabimufashije ngo tubwiye. Leta gatse. Ingo sikuri ibintu. Ingo wewe tubwire ibyo uzi wewe hamara atubwire ibyo yakoze. Ari mikro wala dufise ntawe ujugumizwa n'ubusa. Turabata. Twe nta mikro dufise. Kamera nayo. Ntare kamera dushaka amasere muntu nze yo bigere ahantu habora muri sale. Migani ivyo nyene. Twe ntituvuga. Umuntu yateye Inda foka bisigura. Nawe ntaziriye ko ari ukubigenda. Jena mu ati mbare gusaha harakaziri ngo banda mu. Meze neza rero. Twe tumeze fresh TV nkuko mubizi twabibabwiye hanze mwe mwavyumvise cyari kituzanye. Mwabibonye ibyo biko birakogwa kuri Isaa Tv. Rero tumaze kubona umuntu w'umwigeme tumenyereye muri industry. Même si nawe atitonda cyane ariko urumva bamuteye Inda. Foke tumenya bimeze gute dabo tushaka kumenya iganda vy'ukuri arayifise ku ruhande rwawe kubiza. Arafise iganda neza ari yubungenze. Bijamane bijya ntitura na kintu turamenya na kimwe turamenya. Hama bishira kama business cyane bikwiye. Niyo mpamvu nkajewe rero nzi yuko bigira bishobora kutusha. Sinabugena ndabivuga. Info no sangariza. Kurundi ruhande. Urumva no cyane ntangariza abantu. Amakungu yose umuntu atazomfasha no kugura kercy umuntu atazompa amata atazogira ikira bitangariza amakungu. Info naho bitari ivyo urumva kibari iceye. Sasa rero ubuzima buri privé. Agiye akoze kose. Ariko ikosa ariko kandi yaraherekeje. Uwamuherekeje wewe wamubonye. Umuntu wamuherekeje naramushwanye gose kwera nawe yagize nabi. Kuko si ubucamanza kandi saba muserukira nk'abavyeyi cyangwa umuryango. Yewe yaje nk'ubuje nyene kugira ko kuvuga amakuru cyane gusakuza. Ariko Isaa Tv iri ku kazi ngaho ugira ikorere muri entertainment mwese muri industry. Ariko gusa ubuzima nabwo muri privé. Kirazira kubera jewe message twandikirana n'ujya mudemu
nizi wacu nizaje nijya mudemo nivyo tuganira nivyo turi babiri ariko kandi ari we yamurondeye wumva ikosa siguye uko nanjye undondeye ati je vraiment ndafise ikintu ahantu ushaka kumperekeze hari inkuru canza kuko inkuru ni iriho kugira tuyitangariza abantu kandi nimba Inda ari wowe nyine akavuga jewe ndi fier n'Inda kuvuga ibintu byagenze nimba yashaka kubana aho kuko ubuzima bwaragoye umuntu wese ashaka ibintu byiza peut-être yarahaciye abona hasabye avuga ati ka ni créer gisinda paisha ariko dufate ko ku ruhande wowe icyo usabura umwanya Isaa TV ni cyane gice ndabasaba bana ndabasaba ishukanza yakababa kubera ko bijya batangaje ibyo bikwego bitangaza bari kumbaza amaza meze gute kubera nimba ujya mukobwa yarabasabye ati muze tubikore tubishire ku mugaragaro kumbure hava yihuta kuvyemeje ndango nico yibagije mugabo gusa ni ibintu by'abantu turi babiri tutegereza kuba dukominikana canke naho ndi muntu ategereza kuzama sasa rero ikosa rihari nuko aje utabizi icyo usaba hanyuma Isaac nabo bace babi ya canke baza nyene bitwaje ibikoresho rero urumva kintu saba nagashumbusha canke ba Chugendo kavuze ucane bro wende umeumia nimba ari 10,000 twokwicara kwanza tukicara tukavugana bo nyene bakagira bakanansigura impamvu bemeye gukora ivyo bintu kubera ivyari bikwiye iteje ubuzima muri prive bwinjira ariko agashumbusho kabeho ni gushaka ntitujake kuko noneho nta kindi bazokubwira none umuntu akubise naye mu gahanga ntaca atanga amande kubera kurumva ijya ni vie prive musanzwe barandengeye ijya ni vie prive bari kwemera ibyo ujya mu demo kwaza kubayiragiza bimeze kunuko ariko tubisubiyemo amakosa tuza gusanga ari kujya mukora kandi sikosa kuko Santa ntiyarazi byamuzanye je ukuntu nabikurikirana ujya Santa wa Isaa TV ntiyarazi byamuzanye avuga ati tugende kandi byose je tukibye nawe urabona kumengo yarakangutse rero kandi yamaze gushika ntibyari bikeneye ko aca biheba kuko umuntu yamwituye naje unzanye nuko no bigenza kuko urumva Inda yavuze ati Jeff Sinda peut-être niyo kuko ntibica byituka ibyo muga gusa mugihoza uri nka mukuru we cyangwa mu muvyeyi wiwe cyangwa mu family birumvikana cyangwa kaburi umucamanza muzo murondere mubaze kwanza impamvu yakoze ibintu nkabiki wowe uvuga ko yakoze iki kuko agiriza Inda canke ko yakoze ikosa kubivugira ha mu bantu kumugaragara kuri réseaux sociaux yes kuri réseaux sociaux kubera ko urumva ni vie prive none inyimba ivyo bazufata karorero nimba byarabaye ibyo bintu byabayeho kumugaragara hari abantu bageze babona video biriko biraba ivyo bintu mwari babiri gusa twari babiri sasa rero ni ibintu byo kuvugana turi babiri mugasi muze ko twari babiri kubera kimengo nivyo bijya bintu biba muri babiri sasa rero si byiza kandi biravuga ko wari waborewe ucubikora utabizi ariko we yari bigiye si kuvuga ngo nabikoze nabizi tu gusa uyu munsi dukora video ya Igwe je na Bawden twari duhejeje twarinjiye horo tu turasoma akarkor aturataha twitege ko bigiye kubandanya gute agiye kugaruka nibaza ko tuzobiheza ni ibintu tuzoheza nyene inyuma ya kamera niko novuga kubera urumva biba ngombwa umuntu azovuga uko ngene vyaheze mbe hajya urusanga ufise abandi bana n'umugore cyane baje nta mugore mfise umwana si wale nta mwana mfise ujya zoca buwa mbere ujya mwana wayi ujya mu mukobwa wateye Inda oya nuwahina ujya kercy nyene ujya mu queen video none navyemeye dufate ko ari ivy'ukuri azoca buwa mbere ujya mwana canke hasanzwe ari uwo nimba ari ivy'ukuri sense ni bya biri umuntu atakuye kugira gutangariza abantu nivyo deja vyiwe ntavyo nemeye canke ngo ndabihakana yes hari ibintu urumva biba biri behind the scene urumva nk'ubu kubera atari hari wenyine ngo avuge biri kunuko sinashobora gucana turabemereye ko nawe tugiye kumurondera vuba mugiye kumuronka ariko kandi gira icyo umuco wewe wumva wotanga ku ruhande rwawe umuco notanga nuko kuri bijya bintu kuko babibonye cyane umuco notanga nuko ujya mukobwa kercy turagendana kandi rumva twari dukundana mugabo gusa ibintu byo ku ma réseaux sociaux nta numwe ndibaza ari bwabone photo je turi kumwe
kandi waravuze ko waraposta n'abandi yes umva aravangana sana si product ndamukunda ibintu nk'ivyo kandi urumva twese turi abantu baba star hari ibintu n'abantu bocira urubanza bakavuga none mukobwa mwe mumukundira iki umuntu akunda abahungu kurya mwe mumukundira iki oya umutima kwanza deja ntushobora kujija niwe mwatanguye gukundana ryari from so long vakera hareze nk'umwaka umva si umwaka usa uri kurekereza mwakundanye bijya bintu bya sipro biraba mukundanye bijya byabaye biriko biraza bwebwe dufitane ibimenyera ariko waramukunda vy'ukuri gushika no mwanya yes bishitse umuntu mugahuza nyene muri uwo mwanya murakundana kabisa nubu turaganira ndumva nubwo bijya byaciye nayo mugorga nta madawa akoresha nego mbo bamukunda akundana n'abastari gusa akundana n'abastari kubera urabona kungene yimereye nk'umuntu yugurutse n'umuntu nyene yirekura n'umuntu yirekura kwirekura sinavuze kwitanga oya yirekura aganira neza yugurutse ariko n'umuntu yirekura kuganira nyene ukumva avuze ijambo adatinya urumva arirekura ariko gusa ikindi na kimwe impamvu umuntu amukunda nta nzoga anywa ujya ntaborego ujya muri kumara control ujya nta nitabanywa n'umuntu nyene urumva yimereye uko afise mind ziwe ni swing ziwe physique manyene arakaza ameze fresh ari on top yes niko navuga kubera ko ikintu ugenda kugitora wagishimye ugiye kumuheba ugiye kugumana nawe oya sinamuheba tu gusa nyene mugura abana kuri kurangiriza mu bindi bintu nashatse kuvuga ntaco twendaze abantu badukurikirana n'ukuri barafise ubwenge kandi ndabakunda cyane kuko nkabaye ko baratahuriye ibintu biriko biraje nubwo byinshi utabivuze ariko ntaco baraza kumenya ibizoba imbere baraza kumenya yuko twari twahashitse turamenya aho isanganya riraga ni habagabo baserukira ariko kandi ngo narashimye cyane Isaa TV na Santa uko basirutse nk'abashingana yagaje umuntu wese n'umushinga nta bivaye n'uri hafi wose bagashumbusha bashumbuje kabisa kubera barandengeye karimba umuntu nawe aje kugwanuza ababwira ubuzima bwanje buruko nuco nawe uri umujournaliste nuco bishira kuri nutse ukenda kimya nyene oya ivyo byo nitwovyinjiramo cyane wewe muzokwiyagira nabo muhuza ariko ico ubutumwa watanze nuko babwumvise asaba agashumbusho se natenguyimo izuba ryatse cyane man nibaratangura kurima ifoke baraba no na crise y'imurega barate budogo upige bongo bagwe nk'ubu bongo ega izuba riko riragushita ariko 13 z'ukwicenda imvura ntiragwa abantu ngo barime turonka amafaranga urabizire nje ndazi ngaho naga crise ushobora kuba karimwo peut-être simumushumbusha ibintu bigende bien kandi ucu vyumva nawe oya gusa jewe ngibonshira mu ngiro bakantunganiriza ko ibintu bimeze aho ubisaba abandi ivyo nasaba yego niwe nasavye ko yoraba icyo yokora kwanza kugira ngo jewe kujya bagize baje bakagira bakabicira ku mugaragaro bagushumbusha bakora akantu kurumva hajya ubuzima nyene buri privé bugiye ku mugaragaro mu yindi diri raba rero ucu usigara imikashi yawe kugira aca aronge katarenze kuja kukubwira oya ndayisige kandi tutaragiye batarumvikana Isaac wabyumvise the CEO ibyo bagusaba shumbusha umuhungu w'abandi waho ni juwa ari mbaya nduguyango so tugushimire cyane nubwo byinshi wabinyegeje ariko abantu banje baranzi yuko dukorera mu migani nyene no mu binyegeje ngo umwana w'ubwenge yumvira mu nduru niyo mpamvu nizera neza ko badutahuye ivyinshi aho babitawe n'ibyo utavuze byose ndabakunda cyane murabizi natari kweri sinzi ko no bashimira gusa urumva mwamvumbuye jewe rero simvumbura bijya vya mise scène byo gutegura ngurumva ngo ndazuku je ndakuvumbura byo busere muko mubizi mikro yanje ibiri ngaho ukimbona ntumenya ka mikro kanje ngaka ngaha namwe nimwari bwakabona ngaka ngaha nzanda gafisa ari kamwe uyakibaza turi mu kublaga kumbe ibintu bije bikaza ariko ndabikora mu bantu bikenewe umva nkaba nk'umuntu yateye Inda gaca atangura ibintu by'induru foke tumugendera nimba ari bavyita amalenje niko bayita tukaguterera nimba ari amapampers ibintu nk'ivyo amakote kotex ni y'abantu bakuze amapampers ya naye nihenze sorry so tugushimire cyane tituzi asante sana n'abakunzi ba Isaa TV ndabara mukije gusa mbanura aba boss banyu barabe kungene bagira barakomeje batwinjira gose murabizi ko atariko dukora ariko kandi kuri tituzi nujya mukobwa peut-être nabo tugize reka
tubasaba imbabazi kuko murazi yuko tutabikora mu nzira mbi ivyabaye mwarabonye kubera iki natwe ntitubagendere tubabaze niyo mvo bro. Ego usigare bien. Merci. Merci. Nizere kuba amahoro yagarutse. Yamaze kugira amaze gukora bigumye sana hanyata. So thanks sana. TV bye bye bro. Yeah, je ndagiriyemo rero